Nawisenye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Nawisenye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Ukuboko kwawe nikwaheze unanirwe gukora ibyananiye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Mungu anaketi katikati ya sifa, tukiimba Mungu anashuka. Abatumva igiswahili mwihangana, ariko ndababwire muri make mu Kirundi Imana yicire mu mashimwe nyene y'abana bayo hagati. Je niyo turirimbye ngo muhemu yaracamanuka, avuga ati ririmba izo bibazo vyomoke bigende biveho. Ukwibwira ngo yegerayo uraririmba, hari ivyo ukora Imana ikabikora, ariko ari n'ivyo uririmba gusa Imana ikavuga ati uriya mwana ko yantatiriye eka nibi ndabimuhe none. Nagarutse ni Protector King kuri mikro ya mbere muri show ya 93. Tushimire bene wacu canke bashiki bacu twari kwa muri show ya 92 na rimwe amerongo ingahe. Nimumbaze kuvalia kuri 88 sino badondagore ko bamwe mubona ibuka yaraje kabora banza bakubita sho yumuruturutu. Nyuma yo yaragarutse bira rakora umuti Parufeti na bati vraiment ibirungo birimwo gusa nyene Parufeti yaro jamusi yaciye kwepa shahe yaciye kwepa camagara ntuze acara bahasho. Ariko no musondi kumwe na ni wa undi mushasha naramubatse ni wa musi muramubona turiko turamumenye tutigira gutya nagavuga ati je vraiment reka ngerageze yewe birangira mu muhaye yose kuri yose bati nazace mu bandi akore. Boss aramushingira intaye nye n'abafana bacu basanzwe bakurikirana amastati yamuze bati vraiment no mwana arashoboye nakore ace mu bandi none. Ngomba nyene kumenya kimwe muri bano bakobwa bo muri Tarisisi Hope Ministry TV tusanzwe dukorana nana mwamwakiriye gute twere kwa Kaboro. Urakoze cyane. Hama twaramwakiriye neza. Yego mati misi mwana mumukoresha izo wezi, ariko no musi nagoma ndamwakire ku mugaragaro muri show ya 93. Mwamubonye gute yarashoboye cyane? Yarahatwitse vraiment. Zakweri? Niyasho nyene iratumuka. Yaradutambiye ubushize abarabye show ya 88. Yarageze kame kuko. Ika Kameku. Yewe azatesara nuko bimeze, ariko kandi kurundi ruhande ari ni wabonye gute wewe nana? Vraiment nagakomdo ngomikeme mwiza. Nagakobwa mikeme mwiza. Yego sha. Muri makazo kwigemura rero muri make. Uko mwigema arigemura. Mvugo y'abarundi. Oya. Mukosoreka. Mvugo y'abarundi. Mukosoreka. Umwigeme arigemura. Umukobwa n'ukobwa. Voilà. Inkumi nawe ni nkoko. Nuko. Ngaho rero ari bamubonye gute nana? Vraiment ni sawa yarabishoboye neza. Yarabishoboye. Ego. Okay. Nuko bimeze tugende kwa papa Parufeti nazo nawe guti, ariko anabiyakuriye akazara bimwe birango ndakuriye ngo oya je murazi ko ntarakabaye ivyo babonye vyiza urabivuga
ndabivuga ubu biza tefe umuterura mikoro kumwe horo bigira basi mugabo rero jewe nkimubona gishika bari bagize bwo ntiyavuga nka wa murimiro hari umurimiro turavuye rero ngaha turakundana turitana utuzina yego dutandukanye yo hari umurimiro hari abazawumva ngo turabaramukije ngo ego ngo murakoze muguyu umva yaberetse neza ko asanzwe amenyereye umva ari n'umuririmbyi arazi kuririmba arabimenyereye ntiyatinye mikrofone phone sha nuko bagabo nani yo yatinye kandi mu gushika twamakirije igitumbura cya senkezi zakweli yarakiriye canke yarakigaye yarakiriye kandi yarakiriye neza sanga yamenyereye iki gihumbi ntabyo tuzi mugabo nyene agakado nukanguko kaba kangana kose uragashima sate sana bebe beriria bebe gloria berinazo nawe tubwire sha kuko nukuri terura wiyegereze no kuri hamura nariha wamwakiriye gute neza cyane arashoboye ntashoboye aragerageza agatumura kasengese ntiho kamutsinze ko wewe oya twaramurekeye kubera nyene agerageza urumva ntaragera muri bwa rwego rwo gushobora cyane tumaze gushobora kuko turabakambwe sha rero ngo umukambwe ngo numusega wimbwa aragerageza kandi ni mwiza muri comments imenga hari umukongomani nyene yamaze kuraba giza zakweli naba turamuronkera isoko ariko ngiye gusigara cyane mana yawe umukongomani amaze kumubona yicaye ngaha nyene nuko bemeze munezero niwe turanga ubumwe n'urukundo muri Transition Open Ministry TV reka kano kanyero tumwakiri Chese na Nadia na Natuza bien reka nimba byananiye nturinde uvuga ngo mvyivugire ngaho tukuramutse nawe murakoze cyane nizere ko isona atari kirenga nkuko uri kuravyerekana egera mikoro yawe tubwiye munezero wa mwinshi wa cyane terura mikoro urabifite uburenganzira terura ngaho tubwire rero ninde turiko turavugana muri kano kanya twakiriye numvise benshi bagushingira intaye naje naravye show bakoze mwakoranye jewe nari mu buhinga bw'ivyuma nzo ndatereza akajisho ndabonye ko byari bimeze akazina ni Nana Diana natuva bien Wiringimana canke se muririmbye kazi wituko ushaka yose ni gwawe nayirambona cyose ni gwanje ntawo kwitera imwe muri ayo gatsitana oya kuko kenshi mba nambaye ibirato bifuka by'amabotine canke by'amapereri kimwe muri ivyo turapfuye gaho rero Nana urishimye ukuntu wakiriwe muri Transition Open Ministry TV cyane gaho rero dutambira akantu kuri no ndirimbo turabe ko wishimiye ukuntu bakwakiriye tere kitsayo twende yewe ariko mwayikomfasha tutarabona ivyo ugitse ko witakambira banzu kuri umuruturutu igaje riryamye ndakubonye cedere ku munsi reko ndaraba ntibigenda gutya gira twagiye rero inge ndabereka kantu dukora utugira uko twagiye twende abanzagire wenyine bakanatutsamye Mungu anaketi katikati ya sifa tukiimba Mungu anashuka ongeramo agatege nturanyemeza anaketi katikati mugumirize tukiimba Mungu anashuka imba sha bikagumuka havanyemeza agiye gupinza parfait yona parobeta aratawe kucugumira turaronse bamadanse aratawe kutegetswa ku ntoki mbonye gutwi kucugumira namenya arakebanya reka tubigere gutya Nana tanga urutambi tuca tugira kuri dance utanguriye ko twese dutambe kumwe twagiye ni 93 murondera ngo nibice bingahe oya mu minsi tuzababwira ariko bananyamagira subscribe tu
mwibaze ngo kurimba n'ubusaza ari ibanga ukitaka kuomba imba kwanza ugomba gusenga ubanje ukaririmba wanafurahi mbinguni imba 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 hata kama uko majaribuni nawe uba muri mu bibazo mu ngorane imba 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 hata katikati ya mapito imba 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 oh imba ukiimba Mungu anashuka imba 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 mama mjane ukiimba Mungu anashuka imba 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 mtoto yatima ukiimba Mungu anashuka kukuponya imba uririmba ririmba iyo uririmba nyine mpamvu yaraca yuruka imana ikuruka byose bikagenda neza none umvi ukuta wa Jeriko uliangushwa na nyimbo inzitiro z'Yeriko zasenyewe no kuririmba kandi imana iruruka Paulo na Sila walishinda kwa nyimbo waliimba milango ya gereza ikafunguka imba 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 matatizo yaondoke nyumbani mwako imba 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 ukiimba Mungu anashuka kukuokoa imba we futa machozi wewe imba kapo ari abantu bagifata ko kuririmba ari ibintu bisanzwe bamwe barabihinduye ngo bajye ngo bababuze icyo bakora ariko n'umukozi w'Imana yitwa Bon Mwayiteka kuva mu gihugu cya Tanzania ni waje aratubwiye neza ngo kuririmba gusa bituma n'Imana yororoka nawe ni kubizi neza cyane aje muri Bibiliya babaze Paulo na Sila cyabakuye mu ibohero apana basenze none bararirimbye mpemu yera aramanuka agashoka ariyugurura kubera kuririmba kweli sasa Bikira Mariya mama iyo rero umuntu aririmbye ari mukuri no mu mpemu biratuma wenye n'ubwiwa bohoka cyangwa umuntu yavyakiriye nawe akabohoka akakira kubera hari abantu bakira iyo muri eglise abantu duhezagirwa gutandukana hariho ubuhezagirwa mu ndirimbo n'uwundi ahezagirwa mu ijambo ugasanga muri ziga ndirimbo baba bariko bararirimba harimwo rero abakiriye iby'iwabo bakiriye n'uwundi rero yakira mu ijambo rero kuririmba abantu babyita ko ari ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe wewe nimba ubona yuko ari ibintu bisanzwe bifate ko ari ibintu bisanzwe ariko hariho umunsi uzobibona yuko ari ibintu bidasanzwe kanatsinda na Bibiliya bivuga yuko kuririmba kugira kuvuga ubutumwa no kugira ibindi bizohera ariko kuririmba tuzokwama duhimbaza Imana mu hari incamo yavuze naravuga ngo inzitiro z'Yeriko zasenyutse kubera kuririmba Nana Anadia tuzavye ntumbaze nawe nuko bibona hari inzitiro canke ibibazo bishobora gukemuka iyo umuntu aririmbye cyane gose zakweri twakarorera kubera ko iyo uririmbye waba ugwaye waba ufise ibibazo bikuruhije waba ufise ibintu nyene byanse guhera urashobora kuririmba ukumva nyene uraruhutse ukumva bya bibazo byose birarangiye yego n'inshuti wabona ko zakuvuyeko ukumva ko muri kumwe ngaho nyene muri ako kanya haleluya 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 ngo Paulo na Sila nabo ngo ibana batawewe kubera indirimbo ariko rundi muntu nagomba tuvuga ko gato imbere yuko tubandanye imbere ibana ngo umutipe yitwa Dawidi ibana barataje ngo bambara ibintu vy'imyitero ico birakoroka bijya nibiki kubera gutamba no kuririmba nakomba kumenya parfait ewe ni Mrs Dances tubwira ibanga riri mu gutamba gutazira gutamba kubita cyangwa nawe itambira ntabangutse ego ndabizi kuko na Dawidi yaratambye yatambiye Imana yego umva mu gutamba harimo ubushobozi urashira gutamba urashira
utamumugaye ariko uruko tubwa biri mukuri kuri kurabitwenga nawe cyangwa uriko raduhira nuko baturi kumwe ariko arantu ni bare yo gutwenza rero imbareko barimo arantu okay igituma dutamba dufise igituma dutamba mufise gute cyabuze wabona mufise ari impamvu ituma dutamba kitubwira imwe bazi kandi uku turi tuko twari turi kera twari mu bintu twarapfumbagaye twaranyaga tagira ikimadini twabona iyo turiko turaja mugubu mu gutamba ndumva kumenga harimo ubushobozi haleluya ibyo ndiko ndatamba numva ingomezi gadumva ingomezi nuko babimeze rero umunezero nizo bituranga muri Tradition Ministry TV dusimba gato tuve kwa Boniface Maitege dusimbire kato kwande uno muri byabuze ngo iki aho turacari muri gwa rukurikende gw'indirimbo zo gutamba hari byinshi bituma dutamba tugatazira Imana kandi bikino bikamera aneza bikagereza bikaba uburyohe umve Kijito kwaya kutoka Tanzania wanakuambia Simba wa Yuda na nguruma. Twende. Simba wa Yuda ananguruma, 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 Simba wa Yuda ananguruma. Ananyamaza ngo mudukurikirana muri wose Simba wa Yuda ungurume iwanyu. Cheza mchezo Bwana. Simba wa Yuda anaunguruma leo. Simba wa Yuda ungurume kwako, matatizo yaondoke, sema amina. Simba wa Yuda Cheza wewe atakupa mzigo yako. Haleluya.
cheza Pauliso. Tambuka uzumva. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Tunamwimbia nani? Tunamwimbia Yesu. Tunamsifu nani? Tunamsifu Yesu. Hatuna mwingine wa kusifu kama sio Bwana Yesu Jehova. Ngai na kwani yawe. Ngai na kwani yawe. Ine na salama. Leta wanakare. Ine na salama. Leta wakumire. Ine na salama. Kubandika na kubandua. Okay. Nito kubandika na kubandua. Tusimbira gatoria muri worship healing worship. Igihugu cy'u Rwanda bagomanura imbaraga. None imbaraga zimanuka nyine kora twataziye kubera imeze. Manura imbaraga zawe mana we zikureho itananiranye. Manura imbaraga zawe mana we zikureho itananiranye. Manura we Manura imbaraga zawe mana we imisozi yananiranye. Imbaraga zawe mana nambara imbaraga zawe mana barasose sananiranye. Imbaraga zawe mana ukene kananiranye. Imbaraga zawe mana Ntabizeye ijambo ryawe tunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Ntabizeye ijambo ryawe tunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Ukuboko kwawe nikwaheze tunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Ukuboko kwawe mwami nikwaheze tunanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye. Ibyaha byose byananiranye kubweho imbaraga zawe ibintu bimeze neza, ibintu bibara uburyohe. Kino ndirimbo tuyitura abadukurikirana bari ku mugabane wa Afrika cyangwa ku mugabane w'Uburayi, abari mu bihugu biri hafi y'u Burundi, u Rwanda, Tanzania, Kenya n'Uganda ndetse n'abandi. Ushobora kumva runo rurimi ino ndirimbo turayibatuye. Ariko kandi reka dino ndirimbo tuyiture Freddy Mugange bakuru ngo none ngo byabirungo none Freddy sibi Ekirotiro tuyiture Anne-Marie nawe akunda kutwandikira muri commentaire avuga ati vraiment turi kumwe gatano kuri kagenzi kako. Ndimo tuyiture uyu muntu akunda kutwandikira ari Brazzaville, tumubwiye tuti akamo kawe karadushikira rero audio yarungitse abantu b'Imana kubita muri groupe. Avuga ati muturamukiriza abana bariya inajo zarashitse bandanya nawe hezagirwa aherereye hose. Tutibagiye sheri wa Beraria muri Canada. Acyamwenyura rero acyamwenyura. Yego abize ubusheri abantu b'Imana ari muri Canada. Adutamba avuga ati je bashameze kujya kw'inkwari tora imusoza agatima kari hare mu mwonga. Ari je mu minsi migenzo banabike abantu nigire hari Quebec se kumugwa mukuru wa Canada tubaramutsa kandi turakunda cyane. Ariko nitwokibagira kandi kuramutsa abantu badukurikira bari mu gihugu cya Amerika. Tubona abandi nk'abandi hari witwa Pascal hageri muri Amerika. Kabo ari muri Amerika Pascal. Ari muri Amerika. Tumuramutsa. Turamurakije cyane. Imana imuhe umugisha nawe nyene. Amina. Ahora ambwira akadukurikirana. Cyane.
asante sana turamukunda cyane ariko kandi twokwibagira akuramutsa mugenzi wacu mu journaliste yitwa Edison ndayahoze nawe nyene ari hariya mu gihugu ca Amerika be na Odeto mutambukanyiwe none turabaramukije namwe ewe uno muga dukora nibo bawudutanguriye abantu b'Imana umwe nige yigeze kwambara ikirato yacitse nk'ikera ngo ni wanyesupira ngo ni wanyesupira yacitiki ashaka ikirato tuzokirondera nuko mwese turabakunda badukurikira bari mu Rwanda bari badukurikira bari muri Kongo batumva ikirundi ariko akava ngo nsambe nangaye abo ariko ati ntimuturabana kagaye shaje aba y'Kongo mani benaje banda bigerageza nyina bati nzambe nangaye akacashe bati ntuturabana kagaye mayo ko tubigize nk'ita mavina nuko reka twongere dutangure no ndirimbo tuyibashikirize neza cyane atakano gacima ariko bera vraiment uritewe kudusiga no kuntu twabanye neza rotero rutubwire udusike twenyene kwe muri ngaha tuzaba dutandukanye mu buryo bw'umubiri gusa ariko ku mutima ndabafite ko turi bashozo tutwara ku mutima dushobora turafitanye meza mutima kandi wo uhaye umutima wanje ni munini we afise nyene ikibanza ciwe kiri special mugabo hariho nibindi bibanza by'abavumvyi nimwe bamwe turabavumvyi oyereka twe turabavumvyi mu kirundi ciza bacha bavuga ati barya n'abavumbaye umva turabavumbaye rero cyangwa abavumbaji basangaye umutima turashitse okay nariko nabonye nana nawe aravuga ati je naje haya muri Kongo vraiment na Simbio ndabona hari bogare vraiment nana uritiye kudusiga hari ndabiragamba mwihakane turabe ndakunda berara mwemanga inge turabe ivyo byabonye beraje ntavyo ndamenye muri make yakurenganije oya birashobora gushika bakaba baciye kuri we nabaye ndamujya ka message ntiramushikira murayivuganira mu kabwenge nuko babyifashe reka tubana nyina ndirimbo manura imbaraga aya si manura imbaraga zitandukanye ari mana uri imbaraga ariko izo barinda abantu bayibarinda manura izo mbaraga zimanure zibe hano muri Transisi Pop Ministry bitwikubitira abatsimu twagiye Nabizeye ijambo ryawe ngo unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye nawe wiseye ijambo ryawe unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye ukuboko kwawe nikwaheze unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye ukuboko kwawe mwami nikwaheze unanirwe gukora ibyananiye abana b'abantu urabishoboye ibyaha byose byananiranye kubw'ibyo imbaraga zawe imisozi yananiranye imbaraga zawe mana intambara zananiranye hirya no hino imbaraga zawe mana indwara zose zananiranye imbaraga zawe mana ubukene Nirino sengesho rero dushe dusozerera ko esho yo munsi igihe cya 93 tuvuye ngo manura imbaraga zawe mana zikureho bino bibazo cushireho ikibazo nyene nawe ubona kikubangamiye ari cyo gana taxi yiguru ukavuga uti kureho kino kibazo kugira n'imiburi buri ngende na taxi yiwanje nyene yayindi ntahana mu rupango areka na taxi yiguru tuzitana mu mpango no usiga hanze kandi zo zirinjira n'indani no muri chambre zigashika yega vraiment donc d'ailleurs ugasanga bimeze neza cyane ariko kandi ziriya zindi ziguma hanze y'urupangu canke indani mu rupangu ebana imana imanura imbaraga vraiment zikureho bijya bintu byose tutadondaguye nino sengesho duje dusozerana ko dusozerera ko sho y'uno munsi ariko kandi dushimire mwebwe mabanye natwe muri no sho mukadukurikirana dushimire Bera yabanye natwe murakoze cyane asante sana dushimire Nana nawe wakoze
Thank you. Parfait Inaso tugushimire nawe. Mame Medoc vraiment. Avec. Merci beaucoup. Pour montrer son peke dropo. Thank you. Ivan na uri kuragenda kabisa. Ndimi uri kurazimenyereza. Dushimire Aline nawe wakoze kwana natwe. Murakoze. Asante sana. Kapo. Ubere nucu setse rabadukurikiranye tereni kwawe. urakoze cyane turabashimiye cyane bakunzi ba Trasis Hope Ministry TV mwebwe mwese mwadukurikiranye Imana ibaha umugisha ibehezagire iganze ibikorwa by'amaboko yanyu ntimwibagire gukora bya bindi biba bikenewe byose nkuko mubizi turabakunda mu bisanzwe turakundanye Imana rero data ibaha umugisha mubashe kudufasha gusharinga mu magroupe muba murimwo kumagushira ku mastati yanyu navyo bizotuma natwe tugira ingufu zo kubaha ibisumbiriza ibyo turiko turakora mwarahezagiwe cyane nuko rero mwakoze kubana natwe tuze dusubira dure mu indi show izokurikira show n'umunsi nano irangiriye ariko ibindi biganiro cyabandanya ushobora gukurikirana ibindi biganiro bizokurikira cyo ukabona haje yindi show y'umuruturutu nkuko nyene wewe kora subscribe kugira niyashika ko gusa uzoca uyibona bye Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.